Oh Baba, umenipenda kwanza. Oh Baba, kabla sija kujua upendo wako wanifanya nikusifu. Upendo wako wanituma nikuabudu. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza na mshamvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusura dukingurira mu bakunzi ba Buja Hit TV. Right now turi kumwe na Prince Tuombe nuvuga je no mwita ko ari umuvuga butumwa kandi asanzwe aririmbira Imana. Asanzwe ari muri vya bindi tuvuga yuko aririmba kandi agasubira kandi akavugana ubutumwa. Ni Prince Tuombe. Prince, vipi? Safi kabisa. Uko sawa? Nashukuru Mungu. Prince arashaka kuvugana Kirundi ko arazi Kirundi. Ego Kirundi ndakivuga naho sikirenga cyane muga ndakivuga. Yego. Gerageza ariko. Ni kinyene tutangure rero. Urazi kubera ikida kubwiye gutyo Prince kubera yuko sanzwe tuzi yuko abarundi muri no minsi barakunda Kirundi cyabo. Umuntu ikigano cy'igiswara menga ni babasha kumenye ku butumwa umuntu ariko aravuga ariko gusa ko bibagora babasha kumva Kirundi cyane. Kandi uko no gukunda uburundi. Umuntu wese ategezwa gukunda ikirimi kiyo. Yego. Yes, ni Prince Tuombe urashobora kumbona ati ari muri plateau ya Buja TV cyangwa yahawe invitation ya Buja TV kumbure ushobora kubiba ati mbega asanzwe ajejwe iki asanzwe akora iki mu buzima busanzwe mbe Prince Tuombe niki. Prince Tuombe ni umuririmbyi wa gospel music akaba umuhinyanyuzi wa production audio nivyo je navuga. Yego. Ni umuhinyanyuzi ariko ikintu cyo kuvuga ubutumwa mungana cyo wavuze. Umva mba muririmbyi wa gospel umva n'ubutumwa bwiza. Yego. Yes, ni muririmbyi mbega wibaza yuko yobafise YouTube channel reka kumbere tumubaze nawe nyina agira twishura kumbere atubwire swati YouTube channel cyangwa Instagram cyangwa Facebook nimba bikoresha. Ego YouTube ndayifise muga ico novuga gusa iyo mperuka nagerageje kuyihindura gato. Niyo nakorera ko ubwa mbere ubu hari ninuguruje muri Etazini. Nashatse guhindura system yo gukora akaba na yitwa ya mbere yitwa Prince Tuombe. Ubu yo nkoresha ni Prince Tuombe official. Ego. Ni Prince no musi avako dukorana ikiganiro yanyandikiye inbox ati this is my new YouTube channel. Ati byagenze gute Prince habaye iki bari kupirate habayemwe abahaka byagenze gute ariko turumva yuko ni ya system yo kugira ngo YouTube ira ahantu heza ikorera ahantu heza n'agafaranga kabe keza. Go ni cyane nuko. Hari n'amafaranga. Turagerageza turabe kuko nga mu Burundi turazifise muga kenshi ndazi yuko nta nyungu nini dukuramwo dufise amachannel YouTube zo ngaho iwacu. Naragerageje rero kuhindura nuvuga location. Simba gato yego. Simba gato muri Etazini. Yego cyane. Abariko aradukurikirana kumbure bari mu mahanga bakunda Prince nuvuga Tuombe bagende kuri YouTube channel yiwe bandike ko Prince Tuombe official. Yego. Bagire subscribe ko numva ni channel shasha. Cyane. Ufise aba subscribe bangaye. Pour le moment bon nta nukwezi umengo ni une semaine 2 semaines ndayuguruje uba bageze kuri 100 plus bako barazi. Yeah, kuri 100 et plus. Ya mbere yarigeze kubanga. Yarigeze ku 4000. 4000. Kwitiko kaheba. For real Prince? Ni bisanzwe nta na kimwe ndiko. Sigire kumenya amafaranga urayabona ntuyatore byagenze gute cyangwa nta mafaranga yakwinjiriza. Sinzi bon je niyumvisemo yuko ngomba guhindura ama location n'ibintu ndiko ndakoreramo je mu yindi level. Ego. Uri muri babandi bakuvuga ati je muziki yanje shaka kuhindurira nuvuga ikibanza nzo ndayidandariza ko no kuma platform atandukanye. Ego. Turetse YouTube ari platform indirimbo zawe zishirako. No ni YouTube yonyine niyo nkoresha. Ego. Ariko tarazishira kuri ma ziga iTunes zya zindi. Vuba cyane bigiye kuba. Ni umuntu ugere ko turavugana mbwira yuko ngo bijya bintu ngo birimwe amafaranga menshi kuriko ku YouTube. Mbushize amafaranga kuri zige zindi platform byo nafuma kuko YouTube umenga asa amafaranga asimisha cyane. Bo byose biravana n'ingene bitahura cyangwa n'ingene ubizi. Mugabo jewe hamwe na management yanje cyo turavyiga kwa MSK.
Guys, isha management njanye nakiri kumviriza mbega Prince novuga ati uwombe bafise management arafise abantu bamufata mu mugongo arafise abantu bamufasha mbega ibikorwa vyiwe bihagarikiwe n'abande mbega bya Prince kumbura ivyo niko ndavuga ufise management uri muri label bimeze gute je ndibaza hari igihe ikintu management tutagitahura kumwe nga mu Burundi je ndazikira bakubwiye management n'umuntu aguha amahera yes muga kuri jewe management naho bimeze bon kuri jewe management n'umuntu afise ivyumviro n'umutwe wo kumanaginga ibikorwa by'iwanje akanyereka inzira nshoboye gucamo kubijyanye no kuronka amahera je ndamwita producteur mu producteur rero numwe azana ama financement na moyen yiwe kugira produise quelque part sur scène kuri concert kanaka so ibyo bintu foko abantu babitandukanye cyane so je ndafise management niyo dukorana tugashira umutwe hamwe tukiyumvira ikintu tukagira plan d'action umwaka tugomba gukora ibi nibi uko nuko rero ushatse no kuntumira cyane kunyabita ahantu uravugana na management yego afise babantu ruvuga bamufasha kugira ngo ivyumvire novuga ibikorwa vyo bishikira ahantu heza bishikire kuri tiara imeze neza yamaze gutegurwa neza ariko nufise novuga abantu baguha amafaranga kuvuga ati reka uyu Prince mufate twebwe abantu bazomukenera ku ma concert bazoca kuri twebwe abo bantu nta sibo bari ico nicyo kibazo kinini dufise nka mu Burundi twese turabizi kugira abantu bashira amahera yabo mu muziki bisa n'ibitaratahurika neza rero ico nico tuma yuko tureka kuririmba twebwe kuko ni don ni gikorwa nakazi kacu kamisi yose donc bica bisaba yuko nkoresha mamwaye yiwanje ego yes akoresha mamwaye yiwe novuga bya bintu yakora kubwira ati mbega babantu bashira mu bemvese amahera franga mu bikorwa vyiwe nabahari ariko afise abantu bamufasha mu vyumviro kumbure bamufasha kugira ngo ibikorwa vyo bishikira hano heza mbega yoba uwo muntu yo byoshika kaboneka Prince azomwakira bizogenda gute bazokorana sinobura kumwakira kuko bwa bundi tureke kwanza amafaranga noronka muga nk'ubu ngize nka concert kanaka biratwara amahera menshi cyane gose ubundi abizi maze kugira ama experience atari make yego bitwara amafaranga menshi ariko rero bisigura yuko rero uwo murabonetse Prince niyo kwanga ko bakorana neza tukokorana kabisa yego Guys muna chifuza kumenya mbega Prince kuri YouTube channel yiwe nshasha hariko indirimbo zinga kuko aje abantu twandi batumira baje kuri YouTube channel nshasha sibyo no hariho ama concert yiwanje akaba hariho na audio atari make zigira ku ndirimbo nk'umunani ego akaba cyane n'ama concert ariko kuko je kenshi posting ama concert ni hamanyene nifuza kumenya ati mbega ya YouTube imwe hari gukorera nivuga Prince Tuwombe iyo ibice bigenda gute urayidandaza cyangwa uzorisha ku bindi bikorwa bizogenda gute ijya anatanda shaka yuko iduga hama igikurikira ndaza kwimenya mu nyuma imaze kuduga yego nifate nkumbaye mu commissioner ga Prince byo babibiga Prince mu commissioner abagateka dakuradere basi munayigura basi asha rero ibintu bizoba bikatse nanda yakoro kwironga nato twa commission duke vraiment wawe mu commissioner ni atari nivyo kunda sini ikintu cyose nakubwiye yuko je nkora na management nibo bahitamo byinshi je nkora yego Baby ibikorwa bishasha kumbere Prince agiye kuduha very soon ibikorwa bimeze gute mbe kwanza tuvyitege gute tuzobisanga he ibikorwa bishasha biraje kuko yego sino bivuga muga ni byinshi muri uyu mwaka napanze ibintu byinshi bibanye na situation turimo ibihe turimo bisa n'ibitakunze neza mugabo igikorwa nabandanije nkora cyane na production muri studio so bwa mbere indirimbo twasohoye n'umugenzi muri Etats-Unis yitwa Benny Lubunga akaba n'iyindi ndategura n'uwundi yitwa Don ari muri Canada akaba n'iyindi ndiyo ndakora na Agent Snape sinzi ko mwibuka kuri Pamoja mwaka uheze mu Nigeria akaba n'iyindi ndiyo ndakora yiwanje nyene ni nyinshi gose turumva yuko ugeze novuga no kure y'igihugu gato iruvuga ko ageze novuga muri Nigeria byakoroye byagenze gute wo kwiroronka izo connection bigenda gute novuga Prince ubisanzwe ibikorwa umuntu akora biramenyekana
je ndakora cyane kandi ndakora avec souci yo gushaka yuko umuziki wacu ubandanya utera imbere kandi ujya kure. Agent Snape twahuriye muri Pamoja Festival, yumvise ndiko ndaririmba indirimbo yitwa Zagazu, cyarambwira wow this is your song, ndamubwira ego, aca arifuza ko twokorana indirimbo. niwe yifuje ko mukorana Go ariko ubimusaba go arambwira no my man you ura performing kuko je ndagira music live. Turumvikana amaze gushika muri Nigeria, turavugana turatangwa gukora, kandi imwe bientôt iyo Zagazu twagize remix kuko yayikunze, bientôt iri mu gusohoka, akaba n'iyindi ya propose mu misi iheze yuko tukokorana nawe. Zagazu zo bari gwawe hamiyo yindi yago propose wewe zo bari gwiwe. Ego nuko nyine ni indirimbo yuko yumva ko ari y'umurundi, n'umurundi yarondewe nuvuga muri babandi bavuga ko bakomeye cyane kudusombya, ariko urumva yuko abarundi basige baturonderaga Prince mu abarundi dushoboye. Je mu bisanzwe muramvuga abarundi barashoboye cyane gose, habuze amafinancement, habuze yuko abarundi batahura yuko umuziki ushoboye kwinjiza ikintu kugira ba supporting. Akarero murantanga kenshi je maze gutembera cyane muri East African, ndahakorera 2017 nagize concert Kampala, ndi mu bambere bagiye Kampala na band, tugira concert, tugira na collabo, turagaruka. 2011 je nari muri Kenya, narakoreye mu Rwanda ndahazi, donc hajya hose aba musiciens cyangwa abaririnzi badomina na barundi gusa. Rero ifoko dutahura yuko dushoboye kandi tubizi neza ko yego, rero ikibuze ni support. Ego support novuga kuvyerekeye ku ruhande rw'abafana, ku ruhande rw'abantu baba entrepreneur, ku ruhande rw'abantu banuvuga bajya abantu bakunda umuziki bafise amafaranga, bajya ba boss, ku ruhande rwa hanini shaka kumva aho hantu. Je ndibaza ni hose kuko maze imisi numva ku ma réseaux sociaux trendinga de conflit muri profane, aba DJs na ba artistes, urumva usanga kenshi bon byo sinzi nyene bigenda, mugabo uko ndabitahura usanga aba DJs ba promoting umuziki wo hanze, so abarundi nabo bakakonsoma umuziki wo hanze, so umuziki wo mu Burundi ukabura ikibanza, sibyo? Ego hamwe n'umuntu ashoboye kuinvestisa amahera yiwe akiyumvira none umurundi ni bangaye bamuzi, ni bangaye bamukunda, mugabo nzanye nka Diamond wow ndashobora kuronka abantu benshi, so nivyo biharuro baca bakorera ko kacu usanga rero aba artiste bo ngayi wacu na power bafise nyinshi cyane. Ego rero bisaba yuko mu buryo bwose bagira icyo basupportinga mu contribute na gouvernement, n'aba businessman, n'aba fans, n'aba DJs, n'aba journalistes, bose bashire hamwe kugira umuziki turabe ko ushoboye kuronka indi ntumbe. Kuko mu bihugu nko mu Rwanda ndibaza nta 20 na 30 umuziki industry y'umuziki iteye imbere. Muri Tanzania c'est la même chose, muri Kenya c'est la même chose, umva hasigaye nga mu Burundi ifu ko natwe tugikorerako. Yes, bakuzi ba Buja TV, urumva yuko ni Prince agaragaza kubwira yuko ngo nitwebwe twasigaye ko twiteza imbere, urumva biva mu buryo bwose, mu bantu bose abo umufana hawe ufise amafaranga, aba ari we wese ugifise agatima ko investir amafaranga yawe umuntu aririmba, novuga yuko kwikebuka hamuka bikora kugira ngo umuziki washe gutera imbere, sivyo nega Prince? Ego cyane. Yes, kumere ni nkiye jambo kumere Prince wabwira umuntu akora dukurikirana right now yo bari umufanzi wiwe cyangwa batari umufanzi wiwe, niki amubwira mu bisanzwe muri rusange? Ikintu kwanza namubwira icyambere nuko abarundi twokunda umuziki wacu, kandi tugiragize gufollowinga aba artiste bacu ibikorwa bariko barakora, kuko nk'uburavye nga mu Burundi eski n'abarundi bangahe baja ku macano YouTube kurondera ibikorwa by'iwabo, ngo barafise umwete wo kurondera ibikorwa by'abanyarwanda canke abandi bantu I don't know, mugabo bagire kwanza umwete wo gukunda, nkuko mu ntango wavuze ngo abarundi ugize interview mu Giswahili mengo ntibari interesse cyane, rero n'umuziki nuko. Ego nico kintu nosaba hama bazuze bitabira ama event y'abarundi.
ibyo birakenewe kuko jewe ndavye ingene ahandi hantu kenshi usanga umurundi amaze kumenya kuvuza nka piano iminota 2 canke umwanya mutoya amaze kuevoriwa gatoya aca asimbira muri Kenya aca asimbira mu Rwanda yego umwanya uramutahura Prince bagiye kurondera amafaranga ino yasazi ngira naona ko kama kuna pesa bon mimi namuelewa haja rimwe na rimwe ndabatahura kuko nga mu Burundi mengo ntibababona ni nk'umugani uri hafi abantu bavugiriza Israel Mbonyi bya bavumye mu Rwanda Prince la majorité y'abantu bamvugiriza n'abarundi n'abantu bagira ama enregistrement yiwe live ndabazi bamwe n'abarundi bajya bose ndabazi n'abantu twakoranye nabo si wowe nyine umubateri mu myaka iheze ndibaza n'ubu ahitinga muri Kenya Christian Kibamba n'umurundi donc je sinzi umuziki wo mu Burundi quand même n'umuziki wo kwishuri kandi n'umuziki wishowe ego kandi mu Burundi niyo difference mpora ntanga je nabaye muri Congo nkonga muri Est urashobora kubona umuntu avuza umuziki mugambira urashobora kunsigurira ibi kuravuza ntamenye nico kubwiye muganga mu Burundi naho yoba yatanguriye ari umwana muto aragusigurira ibi bigenda ukuntu amanote nuko donc icambere turafise don surtout muri gospel mu Burundi hariyo ikirere cha praise and worship cy'umuziki wo guhimbaza no gutazi kuko n'abapolinaire ubajije usanga ni bansier nibo batwaye praise and worship mu Rwanda I don't know n'ibindi bihugu byinshi cyane hari umuririmbyi muri Congo yitwa Michael Ambaye yashika nga ayavuze je nahora numva apolinaire kuva kera donc urumva umuziki wacu urafise inguvu barashoboye abarundi bisaba yuko rero abarundi batahura yuko bene wabo bashoboye ego cyane Yes urumva yuko ni Prince agerageza kudusiguranye neza novuga ku bisanzwe n'ibirindi muri mu bindi bigihugu novuga kuvyerekeye kuvuza indirimbo kuvuza novuga kuririmba novuga music n'ivyerekeye agaciro k'umuziki n'amafaranga ari mu muziki kumbure jewe nagerageje kumumviriza ariko urumva yuko ari umuntu azi umuziki neza ni ukuntu umuntu yawudandaza n'ukuntu umuntu yo kwidandaza wenyene ariko ntiyogenda atadukoreye mu makunga ahubwo wose kutoka hapa hivi ubwa mbere nashaka abantu bagende kuri account ya Lubunga Beni ba subscribing indirimbo twasohoye nshasha na niyo ndirimbo ngoma ndirimbeko oh baba umenipenda kwanza oh baba kabla sija kujua upendo wako wanifanya nikusifu upendo wako wanituma nikuabudu upendo wako unanituma nikusifu upendo wako unatuma nikuabudu seti Prince ego kandi na nivyo bikwiye kuba bikwenewe cyane ko dukiye gusenga Imana cyane tuzumunsi nisa ego Prince urakoze cyane Prince murakoze cyane Buja Hits mana bakunze cyane ego ndibaza uno musi wa nyuma tuzobandanya dukora Yes urumva ni Prince agereza kugisigurira neza n'ivyo je narinzi kumbure nabimenye ngaha nyene byerekeye ko mu Burundi dushoboye cyane kuvyerekeye runo ku ruhande rwa gospel tuzi ko ari mu profane honyene barivye barondegwa ariko turumva ko no muri gospel urumva ko Prince yaronde n'umunyamahanga avuga ati urafise talent urafise ingabirano ifiko turirimbana yari kumwe na Beni ko uvuga kuri mirwa kumwe yari kumwe na CK Professional tuzosubira rero Imana bikunze ntiwegere subscribe bye